Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ivumbi rigiye gutumuka muri Uvira. Mu mujyi wa Uvira ibintu bigiye kudogera. Hagiye kubera intambara ikomeye cyane. Igisirikare cya Kongo, abacancuro ba FARDC, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo barimo kwitegura intambara ikomeye. Noneho ikintu gikomeye cyane nuko abacancuro ba Black Water bamaze kuzana za drone kabuhariwe muri Uvira. Eric Prince yamaze kurungika abacancuro benshi cyane muri Uvira ndetse na za drone kabuhariwe z'intambara. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byanditse ko Eric Prince yohereje abasirikare benshi muri Kongo ndetse na za drone kabuhariwe z'urugamba. Amakuru yizewe aremeza yuko intambara ikomeye igiye kubera muri Kivu y'Epfo. Ibi byose rero turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko igisirikare cya Kongo gikomeje guta muri yombi abasirikare bakomeye bakekwaho kuba ari abagambanyi. Kuri iyi nshuro amakuru yizewe arimo kongeraho ndetse amakuru yatangiye gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Kongo. Aremeza ko Lieutenant Colonel Willy Mihigo Batazira Sekoperi yamaze gutabwa muri yombi i Kinshasa. Araregwa ibyaha by'ubugambanyi ndetse no gukorana n'abarwanyi ba M23. Uyu Colonel Willy Mihigo yarwanye mu nyeshyamba za RDC, yarwanye muri CNDP ndetse amakuru yizewe akemeza yuko ari uwo mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Itabwa muri yombi rya Colonel Sekoperi turarigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kubera mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kumisha urufaya rw'amabombe mu Minembwe. Imirwano irakomeye cyane mu misozi ya Minembwe. Abanyamurenge baravuga yuko amabombe arimo kwangiza byinshi mu mihana yabo. Iby'iyi mirwano ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kwita kuri Songoye nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Aya makuru yose ndetse n'ayandi menshi cyane mbafitiye niyo tugiye kugaruka ko. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Wibuke no gutanga igitekerezo cyawe. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 11. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda kandi mugakurikirana amakuru yacu, nimunyemerere aya makuru yacu tuyahere muri Uvira. Ibimenyesha amakuru mpuzamakungu ndetse n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byanditse ko abacancuro ba Black Water bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Eric Prince niwe arongoye bano bacancuro ba Black Water. Amakuru yizewe aremeza yuko yamaze kurungika abakomando benshi cyane muri Uvira. Ibimenyesha amakuru ndetse n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza bavuze yuko indege z'intambara nazo zamaze kugera ku rubuga rw'intambara muri Kongo. Ikigiye kuba rero ni imirwano ikomeye cyane.
intambara ikomeye cyane igiye kubura muri Kivu y'Epfo. Muri iyi minsi ishize mwabonye amakuru akomeye cyane yavugaga yuko abacancuro 6 bafatiwe mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru akavuga yuko Eric Prince nawe yaba yarafatiwe muri Uvira. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 barekuye uyu mugabo Eric Prince. Gusa ibimenyesha amakuru bikomeye byavuze yuko Eric Prince atigeze rwose agera no mu mujyi wa Uvira, ndetse nta nubwo M23 ngo yigeze icakira uyu mugabo Eric Prince. Hari inkuru zikomeye cyane zavuzwe muri iki cyumweru dusoje. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru bikomeye aravuga yuko Eric Prince yibereye muri Amerika, ndetse ko Eric Prince atigeze agera mu mujyi wa Uvira. Ubwo ibyatangajwe n'ibimenyesha amakuru byo mu karere ngo byaba ari ibinyoma. Amakuru aravuga yuko Eric Prince atigeze agera mu burasirazuba bwa Kongo muri iki cyumweru dusoje, ahubwo ibimenyesha amakuru bikomeye bikavuga yuko Eric Prince arimo kurungika abakomando benshi cyane muri Uvira, ndetse n'indege z'indwanyi karahabutaka. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 10 ndetse no kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 11, inkuru za rumenamabuye zasohotse mu bimenyesha amakuru zavugaga yuko abacancuro ba Black Water bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ko bwana Eric Prince arimo kurungika za drone kabuhariwe z'intambara zigomba kurwana n'abarwanyi ba M23. Mu nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters baravuga yuko Eric Prince ari somambike wa Donald Trump, ndetse ko Amerika yaba irimo gukoresha bano bacancuro kugira ngo baze gucunga inyungu za Amerika mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Donald Trump urongoye igihugu arimo gukorana na Eric Prince kugira ngo abacancuro ba Eric Prince baze gucungera umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro, ndetse no gucungera umutekano wa za kompanyi zikomeye cyane z'Abanyamerika. Ibingibi bisiguye yuko Eric Prince arimo gukorera leta ya Amerika. Nubwo ari umucancuro ariko yageze muri Kongo kubera yuko Abanyamerika bamuhaye ikiraka gikomeye cyo gucunga inyungu z'Abanyamerika muri Kongo. Nk'uko natangiye mbibabwira mu mfunyapfunyo rero, natangiye aya makuru yacu ngira nti ivumbi rigiye gutumuka mu mujyi wa Uvira. Intambara iteye ubwoba igiye kubera muri Kivu y'Epfo. Intare za Sarambwe zigiye guhura n'intambara ikomeye. Muri iyi minsi Abanyamerika baravuga yuko intare za Sarambwe zigomba gusubira inyuma. Abanyamerika bavuga yuko M23 igomba kurambika hasi intwaro zayo maze igasubira inyuma. Ndetse kuri iyi nshuro noneho ibintu birakomeye. M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ndasubiramwo, Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi batangiye gusizora rwose. Baravuga yuko M23 igomba gusubira inyuma ndetse ikava mu bice bikomeye nk'umujyi wa Goma na Bukavu. Ibingibi ni ibintu intare za Sarambwe zidakozwa. Generali Makenga ku munsi w'ejo yatanze gasopo ikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo, ndetse n'abandi bose bibwira yuko intare za Sarambwe zishobora gusubira inyuma. Generali Makenga wewe yavuze yuko abarwanyi biwe bambariye urugamba, kandi ko muri iyi minsi ari bw'intambara ya nyayo igiye gutangira. Biribonekeza rero ko ibirimo kubera muri Kongo byose birimo gutegura intambara ikomeye. Ibigiye kubera muri Kongo ni ibintu biteye ubwoba. Ibyo mwabonye byari imirabyo. Inkuba za nyazo nibwo zigiye kwesurana mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yizewe arimo kongeraho
aremeza ko abacancuro ibihumbi n'ibihumbi ba Blackwater ndetse na za drone kabuhariwe bamaze kugera muri Uvira. Nta kindi kigiye kubaho rero, nuko bagiye gukocorana n'abarwanyi ba M23. Amakuru aravuga yuko bano bacancuro bahawe misiyo ikomeye cyane, ngo bagomba kurwanya M23 ndetse bakayambura ibice byose yamaze kwigarurira. Intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja, ziravuga yuko zizarwana umuhenerezo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano kanya, ni itabwa muri yombi rya Liyetona Koloneli Willy Mihigo. Uyu nguyu bamutazira Sekoperi. Koloneli Sekoperi yamaze gutabwa muri yombi. Igisirikare cya Kongo cyamucakiye. Koloneli Sekoperi yacakiriwe i Kinshasa. Amakuru yizewe aremeza yuko itabwa muri yombi rya Koloneli Willy Mihigo batazira Sekoperi rifitanye isano n'intambara ikomeye irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Hari amakuru avuga yuko Koloneli Mihigo yaba ari umugambanyi, ndetse ngo igisirikare cya Kongo kirakeka ko Koloneli Mihigo yaba yarakoranye na Generali Makenga, ndetse ngo hari amakuru y'ibanga yaba yaratanzwe n'uyu mukoloneli. Igisirikare cya Kongo cyamaze kumucakira. Reka mbibutse ko uyu nguyu ari umusirikare ukomoka mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru twamenye aremeza ko Koloneli Willy Mihigo akomoka mu bwoko bw'Abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo kirimo kumwikanga, kikavuga yuko yaba ari umugambanyi, ndetse ko ngo yakoranye na Generali Makenga. Uyu Koloneli Willy Mihigo yararwanye muri RCD. Koloneli Willy Mihigo kandi yararwanye mu nyeshyamba za CNDP. Amakuru yizewe akavuga yuko igisirikare cya Kongo ngo kimukeka yuko yaba ari umugambanyi, ndetse ngo agakorana na bene wabo bo mu burasirazuba bwa Kongo. Itabwa muri yombi ry'uyu mukoloneli ryongeye kwerekana ko abo mu bwoko bw'Abatutsi barimo kwibasirwa cyane mu gisirikare cya Kongo. Benshi batawe muri yombi, benshi baborejwe akagufa bagirizwa gukorana n'abarwanyi ba M23. Kuri iyi nshuro rero Koloneli Willy Mihigo batazira Sekoperi nawe igisirikare cya Kongo cyamaze kumucakira, ndetse biravugwa yuko arimo gukorerwa iyicarubozo. Uyu nguyu yarwananye n'abandi basirikare barwanye urugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba rero yarari mu gisirikare cya leta, ubutegetsi bwa Kongo ngo buramushinja yuko yaba yarakomeje gukorana na bene wabo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Abangaba ni abarwanyi ba M23 bivugwa yuko ngo baba barakoranye n'uyu Koloneli Sekoperi. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Abanyamerika bongeye gusizora. Abanyamerika baravuga yuko M23 igomba gusubira inyuma ikava mu bice byose yigaruriye. Abasenateri ndetse n'abadepite muri Amerika baraye bakoze inama ikomeye cyane yiga ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Benshi mu basenateri bavuze yuko u Rwanda ndetse na M23 ngo banze kubahiriza amasezerano ya Washington. Bano basenateri bongeye gushinja igihugu cy'u Rwanda ko gifasha abarwanyi ba M23. Bano basenateri kandi bongeye kuvuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gufatira ibihano bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi nama ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugiwemo ibintu byinshi, ariko byose biraca amarenga ko ibintu bigiye gukomera muri Kongo. Hari umujinya wagaragaye muri bano basenateri. Bamwe bavuze yuko M23 igomba gusubira inyuma vuba na bwangu. Abanyamerika basizoye.
baravuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Amerika burimo gukora ibishoboka byose ngo banezeze Tshisekedi maze nawe abegurire ubugenzuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Intare za Sarambwe rero zigiye kurwana urugamba rukomeye. Abanyamerika batangiye kuvuga yuko vuba na bwangu intare za Sarambwe zigomba kuva mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Abanyamerika baravuga yuko M23 igomba kujya muri kantonoma mu kigo cya Rumangabo. Muri iyi nama yarayibereye muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari irongowe na Bwana Smith. Amakuru yizewe aremeza yuko uyu nguyu nawe yamaze kuronka za lobbying zikomeye. Abakongomani bamaze kumugeraho. Uyu musenateri Smith nawe yavuze yuko abarwanyi ba M23 ngo barimo gucakira ibindi bice, ndetse nawe yavuze yuko ngo barimo gutegura ibihano bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu Bwana Smith yavuze yuko ibirimo kubera muri Kongo ari akamaramaza, ndetse yavuze yuko ubutegetsi bwa Trump bugomba gufata ingingo zikomeye cyane hagamijwe kubahiriza amasezerano ya Washington. Nyamara aya masezerano ntabwo Kongo yigeze yubahiriza. Ntabwo Kongo yigeze irandura FDLR. Nubwo imijugujugu yose barimo kuyitera igihugu cy'u Rwanda, ndabamenyesha ko ubutegetsi bwa Kongo nta kintu na kimwe bwakoze muri aya masezerano. Muri iyi minsi rero biribonekeza ko igitutu cy'Abanyamerika kirimo kwiyongera ku barwanyi ba M23. Iyi nama yarayibereye muri Amerika ni inama ya kabiri. Biteganijwe ko hazaba n'iyindi nama ya gatatu. Nyuma yaho abasenateri ndetse n'abadepite basizoye bahagurutse barashega, bavuga yuko ubutegetsi bwa Trump bugomba gufata ibihano bikomeye. Biravugwa yuko Abanyamerika ngo barimo gutegura ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Abanyamerika bavuga yuko u Rwanda rufasha M23, ndetse bamwe mu basenateri n'abadepite bongeye kuvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 5 ndetse na 7 bagiye muri Kongo gufasha M23 ubwo yigaruriraga ibice bikomeye cyane muri Kivu y'Epfo, cyane cyane mu mujyi wa Uvira. Abategetsi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda ngo ari cyo gifasha bano barwanyi ba General Makenga. Ibingibi ni ibintu u Rwanda rwagiye rwamaganira kure, gusa rukavuga yuko rufitanye imikoranire, ndetse imikoranire igamije kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kurengera abo mu bwoko bw'Abatutsi barimo kugirirwa nabi mu burasirazuba bwa Kongo. Bafitanye collaboration, ariko ntabwo u Rwanda rutera inkunga M23 nk'uko bano basenateri n'abadepite barimo kubivuga. Ibintu ntabwo byoroshye rero mu karere k'ibiyaga binini. Intare za Sarambwe zigeze mu gihe gikomeye. Abigweza ibya politike baravuga yuko iki ngiki ari igihe gikomeye cyane kuri bano barwanyi ba M23. Hari abategetsi bo muri Amerika barimo gukorana na Kongo batangiye kuvuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Intare za Sarambwe nazo zararahiye ziratsemba, zavuze yuko zidashobora kuva muri bino bice. Abihweza ibya politike baravuga yuko ibintu bigiye gukomera. Abanyamerika basizoye baragaragaza yuko ikibaraje ishinga ari amabuye y'agaciro ya Kongo, kandi Tshisekedi yamaze kubegurira ubugenzuzi bw'ibirombe bikomeye birimo n'ibirombe biri mu bice bigenzurwa na M23. Ibingibi rero biratuma intare za Sarambwe zijya mu byago bikomeye.
Abanyamerika bavuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose ndetse ko n'imbaraga za gisirikare zishobora gukoreshwa kugira ngo amasezerano ya Washington yubahirizwe. Ibintu ntabwo byoroshye rero. M23 ishobora kwirukanwa mu mujyi wa Goma na Bukavu. Abanyamerika basizoye. Niba koko Abanyamerika bagiye gukoresha imbaraga za gisirikare, byaba ari ibyago bikomeye cyane kuri zino nyeshyamba. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika bagiye gukoresha MONUSCO igahabwa mandeti yo kurasa M23 mu gihe yaba yanze gusubira inyuma ngo ive mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Abanyamerika kandi bavuga yuko bashobora no kwifashisha wa mwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye kajejwe umutekano ku isi. Ni umwanzuro 2773. Uyu mwanzuro uvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo bagomba kuvayo vuba na bwangu. Uyu mwanzuro kandi uvuga yuko imbaraga za gisirikare nazo zishobora gukoreshwa. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika baba barimo gutegura MONUSCO kuyiha intwaro zikomeye ndetse n'imyimenyerezo karundura, ndetse abakomando ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakarongora ibikorwa bikomeye byo kurasa kuri M23 bishingikirije uyu mwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye. No mwanzuro 2773. Uyu mwanzuro wemerera umuryango w'abibumbye gukoresha imbaraga za gisirikare mu gihe ibindi byose byaba byananiranye. Biravugwa rero ko Abanyamerika baba bagiye gukoresha MONUSCO, maze MONUSCO igahangana n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma, mu bice bya Bukavu ndetse n'ahandi henshi. Abasirikare b'u Burundi barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kongo, abasirikare benshi b'u Burundi barimo gusigayo ubuzima bwabo. Muri kano kanya inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana nuko umukoloneli w'igihugu cy'u Burundi amaze kurasirwa mu gace ka Minembwe. Ndasubiramwo. Umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe mu gace ka Minembwe. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Fizi. Igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo batangije ibitero bikomeye cyane mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo kirashaka gufata agace ka Minembwe centre. Imirwano rero irakomeye cyane mu micungararo ya Minembwe centre. Amakuru yihuta cyane aremeza ko uyu munsi ku igenekerezo rya 10 umukoloneli w'u Burundi yarasiwe mu Minembwe. Amakuru arimo kongeraho avuye ku rubuga rw'intambara aremeza ko imirwano yabaye kuri uyu munsi ari imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano yaguyemo abasirikare b'u Burundi barenga 100. Abasirikare ba Kongo babarirwa muri 70 nabo biravugwa yuko basize ubuzima bwabo muri iyi mirwano. Ijikurikirana n'iyindi mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 9. Iyi mirwano yose yaguyemo abasirikare benshi b'u Burundi. Nkuko nabibabwiye rero mu gutangira aya makuru, abasirikare b'u Burundi barageramiwe cyane muri Kongo. Abarundi barimo kwita ku icumu risongoye. Intare za Sarambwe zirimo kubashahura ku mugaragaro izuba riva. Abarwanyi batwirwaneho barimo guhondagura igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi. Mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo, Abarundi ndetse n'abasirikare ba Kongo baguye muri za ambushi zikomeye cyane z'abarwanyi batwirwaneho. Uyu munsi nabwo abasirikare benshi ba Kongo ndetse n'Abarundi baguye muri za ambushi, maze intare za Sarambwe ndetse n'amadubu yatwirwaneho barabashahura karahava. Ababarirwa mu majana bapfuye.
Amakuru kandi akemeza yuko abakomeretse nabo ari benshi cyane muri iyi mirwano yabereye mu micungararo ya Minembwe Centre. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko muri iyi mirwano yabereye mu Minembwe, koloneli w'igisirikare cy'u Burundi yahasize ubuzima. Umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yaguye muri iyi mirwano yabereye mu Minembwe. Aya ni amakuru yizewe arimo kungeraho, ndetse amakuru yandi akemeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 9 abariyetona babiri bari barongoye urugamba mu misozi ya Minembwe nabo bahasize agatwe kabo. Imirwano irimo kubera muri kiriya gice ni imirwano ikomeye. Amabombe menshi cyane arimo kumvikana. Imihana y'abanyagihugu irimo kuraswamo amabombe. Igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abamayimayi bagiye bashimuta inka z'abanyamurenge. Abagore ndetse n'abakobwa bagenda bafatwa ku nguvu. Ibi byose ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa na FARDC, abamayimayi ndetse n'abarundi. Abanyamurenge barimo gutabaza, baravuga yuko ibirimo kubakorerwa ari jenoside. Abanyamurenge kandi bakavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwifashishije abarundi ndetse n'abamayimayi barimo kugirira nabi abagore, abakobwa ndetse n'abana. Amarira ni menshi cyane mu Minembwe, imiborogo ni myinshi, ibirimo gushikira abanyamurenge na kamaramaza. Uyu munsi ugiye kuba umunsi wa 7 imirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe. Ni mu misozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Igisirikare cya Kongo cyatangije ibitero bikomeye bigamije gufata agace ka Puwezero ndetse no gufata centre ya Minembwe. Gusa biribonekeza yuko bizabagora rwose. Amadubu ya Twirwaneho arimo kurwana urugamba rukomeye. Amasoko yanjye muri kariya gace aravuga yuko uyu munsi abasirikare ba Kongo babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ni nako byagenze ku gisirikare cy'u Burundi. Ababarirwa mu majana ubuzima bwabo bwasigaye mu Minembwe. Za bombe nyinshi cyane uyu munsi zaguye mu mihana y'abanyagihugu. Abanyamurenge benshi cyane baravuga yuko barara ntibuca, ndetse bagatabaza imiryango mpuzamahanga bavuga yuko bamerewe nabi cyane, ndetse ko isi yose ikwiye kurengera abanyamurenge barimo kwicwa. Mu gihe rero abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo barimo kugwa ku rugamba ku bwinshi, Generali Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Generali Prime Niyongabo arongoye igisoda cy'u Burundi bo bakomeje kurungika abandi basirikare muri Kongo. Amakuru mfite aremeza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa yuko abasirikare barenga 20,000 bamaze kugera muri Kongo. Burundi bufite abasirikare barenga 20,000 muri Kongo. Bano bose rero ngo bagomba kurwana na M23 ndetse ngo bagafata ibice byose by'ingenzi byamaze kwigarurirwa na bano barwanyi. Mu gihe rero abarundi na FARDC barimo gukubitirwa mu Minembwe, Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC nawe yongeye gutanga agasopo ku butegetsi bwa Kongo. Bwana Koloneli Nanga yavuze yuko revolisiyo igomba gukomeza. Yateguje intambara ikomeye cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni nyuma y'aho ku munsi w'ejo bano barwanyi berekanye abakomando bashyashya barenga 7,500. N'abakomando binjiye muri M23 mu gace ka Canzu muri teritwari ya Rucuru. Ni ibintu byateye ubwoba ubutegetsi bwa Kongo. Nyuma rero y'aho bano bakomando bagiye muri M23, Bwana Koloneli Nanga yatanze gasopo ku butegetsi bwa Kongo burimo kurasa abanyamurenge, ndetse yavuze yuko abaturage ba Kongo bagomba gutabarwa vuba na bwangu.
Generali Makenga urongoye igisirikare cy'impinduramatwara nawe yavuze yuko abarongoye ubutegetsi bwa Kongo ari ibicucu byibereye Kinshasa, ndetse avuga yuko M23 igomba gutangiza urugamba rukomeye rwo kubohora abakongomani bose. Ntabwo ntukanye rwose. Generali Makenga mu magambo yiwe mu rurimi rw'igiswahili yavuze yuko abarongoye Kinshasa ari abajinga. Yavuze yuko ari wajinga. Yabise ibicucu birongoye ubutegetsi bwa Kongo.